wa mugambi twatangura wo kumenya ivyiza vy'igihugu urabandanya. Uyu munsi twabateguriye imigwi igera kuri 10 ya mbere mu gihugu c'u Burundi ifise abakunzi benshi, abakunzi canke abo bita benshi abafana. Uyu munsi uwo tuza kubana gushika turangize araza kumenya ekipe ya mbere mu gihugu c'u Burundi ifise abakunzi benshi. Tuza guhera ku mwanya w'10 tuja ku mwanya wa mbere. Twongera tubibutsa ko abantu mudukurikirana buri munsi muri abantu b'agaciro kuri twebwe, aho mu minsi heze twaberetse dukwiza abantu 10,000. Mwarakoze neza kubana natwe. Je tugiye kubana nitwa Ilbe Gomez, nayo channel yanyu ya YouTube ni BNB yacu. Mushobora gukora subscriber benshi muje kuri no munsi cankwe sabone. Ushobora gutanga iciyumviro cawe muri commentaire cankwe ugashobora kuvuga ivyo dushobora kukuronderera tukabikuzanira cyane cyane nk'ivyo mu gihugu cacu c'u Burundi. Wongera utanga like kuri ino video yagushimishije. Ushobora kubisangiza inshuti zawe kugira bibone abantu benshi batandukanye. Ndakwibutsa ko wewe tubana buri munsi uri inshuti yacu muri no muryango wa BNB yacu. Turagenda tudatevye duhera ku mwanya w'10 tuja ku mwanya wa mbere mu migwi 10 ya mbere ifise abakunzi benshi. Turagenda duhera ku mwanya w'10, aho ku mwanya w'10 twasanga umugwi uzwi cyane nka Rukinzo FC. Uno mugwi wa Rukinzo akaba ari umugwi w'igipolisi, turavuga abajejwe umutekano. Uyu numwe mu migwi ukundwa n'abantu benshi mu gihugu cacu c'u Burundi, aho maze gutsinda imigwi myinshi ugatahukana n'ibikombe bitandukanye. Kimwe mu bintu bakundira abantu benshi no mugwi ni umugwi ukinamwe abantu bafise indero, batojwe, bubaha, bakora ibintu vyabo n'ubwenge bwinshi cyane. Turagenda ku mwanya ugira 9. Ku mwanya ugira 9 turahasanga ekipi izwi cyane nka Olympique Star do Muyinga. Iyi neza na neza ikabiri neza imuyinga. Uno mugwi wa Olympique Star ukaba ufise umufana atagira uko angana mu ntara ya Muyinga. Uno mugwi ukaba nawo ari umwe mu migwi ufise ibikombe bigiye bitandukanye. Ukaba uri neza na neza mu cicaro ca mbere, aho maze gukina amahiganwa atandukanye. Turagenda ku mwanya w'8. Ku mwanya w'8 turasanga ekipe izwi cyane nka Interstar. Ino ekipe ya Interstar ikaba iri neza na neza mu gisagara ca Bujumbura. Ikaba ariyo ekipe mu gisagara ca Bujumbura ikunze kubikina derby n'undi mugwi wa Vitaro, ukaza kurabwa n'abantu benshi cyane. Ino ekipe ikabigira abafana bakunze kuba baharira cyane, kuko urukundo bayikunda ntirugira uko rungana. Ino ekipe ikaba nayo ari imwe mu ma ekipe yagiye aratwara amashampiyona atandukanye. Turagenda tubandanya ku mwanya ugira 7. Ku mwanya ugira 7 turahasanga mugenzi wayo izwi cyane nka Vitaro FC. Iyi ni imwe mu ma ekipe mu gihugu cacu c'u Burundi yahoze ariyo ma ekipe avugwa cyane mu gihugu c'u Burundi ndetse no hanze y'igihugu. Ino ekipe ikaba yaranditswe mu bitabo. Ndibaza abantu bose baba baraciye ku ntebe y'ishuri ino ekipe barayizi, ndetse naho wowe uriko uratembera mu kayira ukagira uwo bajije ati Vitaro barayizi. Aho mu gihugu cacu c'u Burundi hari n'ibinyobwa vyinshi vyitirirwa iyo ekipe. Ino ekipe ikaba ifise nayo abafana batagira uko bangana. Turagenda ku mwanya ugira 6. Ku mwanya ugira 6 turahasanga ekipe ya Kayanza United. Ino ekipe ya Kayanza nayo akaba ari imwe mu ma ekipe akunzwe cyane mu gihugu cacu c'u Burundi, aho ifise abafana benshi cyane mu gihugu c'u Burundi kandi bakunda uwo mugwi. Turagenda ku mwanya ugira 5. Imbere yo kubabarira ku mwanya ugira 5, ndabibutsa ko mushobora gukora subscribers ku bantu bashasha, mukongera mugatanga commentaire cyangwa mukandika ivyo dushobora kubaronderera. Ushobora gukanda j'aime wakunze ino video, wongera ubisangiza n'inshuti zawe mu gukora share canke partage kugira tuzohore tubana buri munsi. Turagenda ku mwanya ugira 5. Ku mwanya ugira 5 turasanga ekipe ya Message Ngozi. Iyi ikabiri neza na neza mu gisagara ca Ngozi.
akaba ari imwe mu ma ekipe akunzwe cyane mu gihugu cy'u Burundi afise abafana benshi, aho mu ntara yose baba bagiye gukiniramo utabura abafana bayo kandi bagiye bayiherekeje. Turagenda ku mwanya ugira kane. Ku mwanya ugira kane turasanga ekipe izwi cyane nka Bumamuru Football Club. Iyi neza na neza iri mu gisagara ca Cibitoki. Ino ekipe nayo akaba ari imwe mu ma ekipe akunzwe cyane mu gihugu cyacu cy'u Burundi, amaze no gutwara ibikombe bitandukanye muri kino gihugu. Tubibutsa ko umufana wa Bumamuru ashobora guheba imirimo yari ariko akagenda mu ntara hagati gushigikira umugwi wiwe. Ivyo bishobora abantu bake. Turagenda tuja ku mwanya ugira gatatu. Ku mwanya ugira gatatu turahasanga ekipe izwi cyane nka Aigle Noir Club Sportif, neza na neza izwi nka The Fighters. Ino ekipe ikaba ari yamuka mu ntara ya Makamba. Ino ekipe yaravuzwe cyane mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu ko ariyo ekipe ya mbere mu gihugu yo bitunze kandi ifise abantu benshi yagiye iraramura, bamwe bari no hanze nka Yusuf Ndayishimiye benshi batazira Nyange, akaba ari umwe mu bakuriye muri uno mugwi. Ino ekipe ikaba nayo imaze gutwara ibikombe bitandukanye n'ubushimwe butandukanye, aho kenshi ubajije mu bihugu bitandukanye batoreka kuvuga ino ekipe ko ariyo ekipe ikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Nayo ikaba ifise abafana benshi cyane mu ntara ya Makamba ndetse no mu gihugu cose, aho ikunzwe n'abantu benshi. Turagenda tubandanya ku mwanya ugira kabiri. Ku mwanya ugira kabiri turahasanga ekipe izwi cyane nka Flambeau du Centre. Flambeau du Centre ikaba iri neza na neza mu gisagara ca Gitega. Ino ekipe akaba ari imwe mu ma ekipe mu gihugu cy'u Burundi ikunzwe n'abantu benshi cyane, aho iyo habaye urukino ruhuza mugenzi wayo wo muri ico gisagara nyene, aho haba ibintu vyinshi bitangaje. Tukubarira ko ino ekipe ya Flambeau du Centre akaba ari imwe mu ma ekipe afise imyambaro myiza cyane, aho benshi bakunze kuvuga ko ariyo ekipe ya mbere yo bifise umwambaro uteye igomwe, aho benshi bagenda bakayigura mu magaleri atandukanye bakayambara, ndetse bamwe bagataha n'imanza zitandukanye bayambaye iyo mipira yayo. Ino ekipe ikaba ifise abafana batagira uko bangana. Tugenda tuja ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere ashobora kwibaza ati mbega ni yahe ekipe ya mbere mu gihugu cy'u Burundi ikundwa n'abantu benshi cyane? Ekipe ya mbere mu gihugu cy'u Burundi ifise abakunzi benshi cyane ni ekipe izwi cyane nka Musongati FC. Ino ekipe akaba ariyo ekipe ya mbere mu gihugu yibitseho abafana benshi cyane. Nanone iyo hagiye kuba urukino ruyihuza na Flambeau du Centre, aho benshi na benshi bakunze kuba bahagirira ingorane, bikaba bisabwa ko muri ico gihe haba hari abajejwe umutekano, kuko abafana abari benshi, aho stade ata munsi n'umwe ku rukino rwayo ireka kuzura. Ino ekipe ikaba ari imwe mu ma ekipe yagiye aravugwa no hanze y'igihugu ko ariyo ekipe mu gihugu cy'u Burundi ifise abakunzi benshi. Mwakoze kubana natwe, mukomeze kwandika mu makomantere mudusangiza ivyimviro bitandukanye. Mushobora kutubwira muti hariho ekipe woba wihenze ko canke mwoba mutashizemwe. Ivyo vyose mushobora gushira muri commentaire tukabana buri gihe. Turabakunda. Ciao ciao.